ijambo ry'Imana riravuga ngo muzane mu nzu y'Imana ibigira 10 n'amashikanwa, sivyo? Abakozi b'Imana rero barabikorera ko cyane. Nkunda kubabwira nti ni byiza no gushira mu ngiro iki jambo ry'Imana rivuga, ariko turakwiye no kubereka iyo baja gukura ivyo bigira 10 n'amashikanwa, sivyo? No, tubabwire babizane twaberetse niyo dushobora kubikura. Kubereka iyo dushobora kubikura nuko tubigisha gukrea amafaranga, sivyo? Mukozi w'Imana ahije kubaza ikibazo kivuga ngo mbega ni kubera iki ngo twabuze kudandaza, ngo badandaze badahomba, ni gute byogenda? Cyangwa se ni kubera iki abantu benshi usanga batabona ingene byogenda? Nibaza igituma babibona ko ari benshi bataramenya akamaro k'amafaranga, cyangwa se ico amafaranga ari, sivyo? Sinzi ko aha mu bagaha hariho uwo bazi definition y'amafaranga. Hari uwo bayizi definition y'amafaranga? Basi l'argent baremewe kwishura? Hari uwo duha definition y'amafaranga? Indangura kintu. Indangura kintu? Ni kuvuga amahera nayo kugura, kurangura. Niko mshatse kuvuga? Oya, nshatse kuvuga definition mu Kirundi. Definition. Okay. Sinainda yize murakoze. Okay, indangura kintu mu Kirundi, Wovuga indangira kintu y'amahera ni ya umwe wese kayumva, kuko de toute façon ko tumenye kuyakoresha nuko tuba tuzi cyari cyo, sivyo? None igituma rero nishiye kuco kibazo, igituma hoba igituma tudatangura, igituma bitunanira nuko tutazi réellement c'est quoi l'argent, sivyo? Twomara kumenya ico ari cyo amafaranga, hari ibintu byinshi byohinduka mu buzima bw'iwacu, sivyo? Je vais vous donner des exemples. En fait rero reka ngerageze nkoreye nishurira kwiki kintu natanze definition y'amafaranga. Abantu benshi ntituyizi, mugabo rero uzogende kuraba aba bantu bose batunze, abantu bose bafite amafaranga n'ayandi nuko bamenye la definition y'amafaranga. Sinzi ko twajanye bamenye définition y'amafaranga. En fait, la vraie définition y'amafaranga c'est quoi? C'est un seul mot, l'argent c'est le pouvoir. Oui ou non? Turabyemeranya? L'argent c'est le pouvoir. Tu as l'argent, tu as le pouvoir. C'est bien. Amafaranga yonyene, mbabare ndabivuge, amafaranga yonyene niyo akora mu bwami bw'Imana no mu bwami bwa Satani. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Mwishengero ibi byose biri ngaha, ibi byose ngaha kuko izina ry'Imana rikomeze gushigwa hejuru n'amafaranga yabikoze. Oui ou non? Sivyo? Vendredi ku mugoroba hariho abantu bakoze ibibi baratera amagrenade mu isoko, byakozwe n'amafaranga, sivyo none? Sivyo none? C'est ce pouvoir, ayo mafaranga yonyene ni ari capable yo kujua role ikomeye mu bwami bw'Imana no kujua role ikomeye mu bwami bw'isi. None c'est quoi l'argent? En fait abantu benshi tunanirirwa rero kubera tudaparvenya gutandukanya none amafaranga niki twoyakoresha gute, sivyo? Rero umuntu umwe niwe yitwa Robert Kiyosaki, niwe yavuze ni hari uburyo bune abantu binjizamwo amafaranga. 4 moyens abantu binjizamo amafaranga. Rero ngira ndaziba partage izo moyens zine kugira uri ngaha umwe wese yumve hola arimwo nica kwiye gukora kugira ico kinakivemo, sivyo? Yaravuze ni hariho moyen ya mbere yo kwinjiza amafaranga yo kuba umukozi w'umuntu, sivyo? L'employé canke le salarié, sivyo? Siko turajana. Ubwo nibwo buryo bumwe bwo kwinjiza amafaranga, kuba uri umusalarié cyangwa uri umuemployé, sivyo? Ni bandara abasalarié hano? Ni bandara abaemployé hano? Okay, basi bakorera umuntu nabaye Imana ishimwe. Okay, yaci avuga rero ni ubwo nibwo buryo bwa mbere buboze bubi bunutse bushisha. Ikindi giterme kibi kitababa turi mu ngoro y'Imana ni cyahe? Ikindi giterme kibi twokoresha
bwo kwinjiza mu mahera. Avuze ati ubwo ni bwo buryo bwa mbere bubi bwo kwinjiza amafaranga, kuko wewe wama uri muri security, uzinduka 7h30 bivanye n'amasaha umushefu yavuze, utegereza kuba washitse ngaho ku kazi. Kuko utahageze uvuga ati ninahagera ukwezi guheze sinzohembwa. None nintahembwa inzu nzoyiriha iki? None nintahembwa abana bazoja ku ishuri gute? Nintahembwa umukozi nzomuhemba iki? Wowe ugaca wirotruva tu n'as pas de liberté. Wowe ubwawe nta liberté ufise. Ukorera ku ma condition, ukorera muri sécurité, sibyo? Ugaca wirotruva rero nta bundi masaganirizo ufise, ugendera ku mategeko ya 7h30 gushika 17h30 canke 18h. Hari n'igihe akazi kaba kenshi ugataha saa moya, saa mbiri na saa tatu, kandi ayo masaha yahembegwe, sibyo? None siko turajana. Rero wewe yaciye avuga rero ayo ubwo ni bwo buryo bwa mbere bubi bubishe bwo kwinjizamwe amafaranga, kwemera kuba umukozi w'umuntu cyangwa se kwemera kuba umukozi wa fonction publique. Oya, ako ntimugafate. Hama yaravuze hariho ubundi buryo bwa kabiri bwo kwinjizamwe amafaranga, ni self employment, ni employé autonome. Ni kuvuga wewe urikorera. Mugamo neno ni example y'abaganga. Abaganga usanga bafite amakabine, sibyo? Abavoka usanga bafite amakabine, barikorera, barikoresha, sibyo? Mugabo ugasanga atagiye ku kazi nawe ntashobora kujya. Urumva agiye kwakira abagwayi. Rero iyo atagiye ku kazi umugwayi ngo aze ngo amwakire ntajya, kuko urumva umugwayi arazarariha, ategerezwa kuba ari ku kazi kugira mu consulte. Sinzi ko twajanye. Urumva arikoresha, nta mukozi afise kabine yiwe, nta mukoresha afise. Mugabo ategerezwa gutonda kugira sobore kuganya ya mafaranga. Sinzi ko turiko turajana. Arikoresha, mugabo nta liberté afise, nawe akorera muri sécurité, kuko avuga ntagiye ku kazi urumva sinjya, ntagiye ku kazi sindonka amafaranga. Sinzi ko twajanye. Mu yandi majambo uwo muntu yaranditse igitabo aravuga ati ubwo nubwo n'uburyo bubi, kuko urumva udagiye ku kazi nturonka amafaranga. Sinzi ko turi kumwe. Aravuga ati naho wikorera ubwo buryo nabwo ni bubi. Sinzi ko twajanye. Yongera aravuga hariho ubundi buryo bwa gatatu bwo gukora kwinjizamo amafaranga. Uburyo bwa gatatu bwo kwinjizamo amafaranga ni kuba umu entrepreneur. Uri umu entrepreneur, icyo ukora, tu as une idée, tu as le capital, tu crées ton entreprise. Ok, ndavuga mu Kirundi. Urafise icyumviro, sibyo? Urafise umutahe, sibyo? Hama urakreye boîte yawe, hama après urorganiza akazi, hama wewe icyo ukora usigara uza kuraba akazi wamaze kukademarisha sawa sawa. Hari n'igihe bitaba ubu hari abakozi baba ariko barakora, wewe gusa urindira uraba ko ku munsi ugenda kuraba versement yabaye, eske hinjiye angahe, baguha raporo, sibyo none? Sibyo none? Turi kumwe? Aravuga ati au moins ubwo bwopfuma, kuko burimo liberté ntoyi, wowe uri capable yo kubuja ukaza kwivugira ubutumwa bwawe, imitima igakira, ariko hari abandi bantu bariko barinjiza amafaranga, sibyo? Acha aravuga nti rero hariho ubundi buryo rero bwiza cyane, ari bwo bita investissement. Ni kuvuga toi tu investis dans un tel domaine, par après muvugana ama dividende baguha, cyangwa bakuvugana intérêt baguha, niba ari à la fin du mois, niba ari à la fin de l'année, niba ari après X temps, wewe naho ba wibereye mu misozi kujya kayaga, urotruva uzubona message kuri konte bakwandikiye ati muhejeje kuronka imiliyoni zineze kuri message, sibyo none? Ariko urumva yaciye avuga rero ujya mu wa mbere w'umusalarié, ujya wa mbere w'umusalarié n'ujya wa mbere w'umu employé autonome, bajya bakorera amafaranga, bagenda gukora barondera amafaranga, sibyo? Sinzi ko twajanye. Ariko uyu wa gatatu w'umu entrepreneur hamwe n'umu investisseur, bobo ntibakora, amafaranga akora ku bwayo. Sinzi ko twajanye.
parti ya mbere bakorera amafaranga. OK. On travaille pour l'argent. Muri côté ya mbere. Il y a un salarié, employé autonome. Umukoresha yigenga, sibyo? Muri parti ya kabiri y'umu entrepreneur, n'umu investisseur, parti ya mbere on travaille pour l'argent. Parti ya kabiri ni on fait travailler l'argent pour toi. Sinzi ko twajanye. Donc ukorera amahera parti ya mbere, ahandi naho ukagira amahera gakora gukorera. Sinzi ko turajana. None mwabonye mwoba muri hehe none? Umwe wese yirotruvye ahantu yoba ari nga. Hari abaca bambwira ngo je ndi umushomeri sinirotruvye. Sibyo none? None umwe wese yirotruvye. Umwe wese yashoboye kubona aho yoba ari gaye. Chabakorera abandi ni igitigiri nyamwishikiri. Ariko mwumvise ko aho hantu hari habi, hari très dangereux. Nuko tableau gato duvise ngaho twari gukora exercice ituma muhevera conscience yanyu mukabona ko finalement c'est une erreur tuba twakoze yo kwemera gukorera abandi. Kandi Imana yaraduhaye ubwenge, yaratubwiye ati genda murime. Sibyo? Kuko dukwiye kumenya ibihe turimwo, tumenye igihe n'ibihe turiko turagenderamo. Sibyo? Ubu turi muri ca gihe nos parents bagifa kugira 10e. Sibyo? Bariko barabapropose amaposte. Sibyo none? Abavyeyi bacu baho hambere haheze bapfa guheza secondaire bariko barabapropose amaposte bakoramo. Nico gituma benshi batiga amashure menshi. Sibyo? Ariko ubu twebwe turaheza amashuri tukabura niyo tuja. Umva ko ibihe byahindutse. Sibyo? Sinzi ko umutsiko turajana. OK, igitigiri nyamwisi rero turi hejuru, ntago turi aba entrepreneur, ntabwo turi aba investisseur. Igitigiri nyamwisi rero turi aba salarié hamwe n'aba autonome. Sibyo? None mwamaze kumva uko ibintu bimeze. Mwumva ariho twoguma gaye? Mwumva ariho dukwiye kuguma? Mwumva ariho dukwiye kuguma? None twokora iki kugira ngo tuhave? Alors, none mwumva dukwiye kuguma aho hantu twari turi? None twokora iki? Kubera umwanya muto y'imfisa rero ngira ndababwire point imwe mu mapoint menshi twari kwevoka vyotuma dushobora kuva muri cyclique canke se kuva mu nzira twarimwo tugashobora kuja kuyindi ntambwe yo gushobora kwa entrepreneur. Sibyo? Vyose bihera rero kuri ya bintu nababwiye byo gukoresha amafaranga. Umukozi w'Imana yavuze ko benshi batangura ariko ntibaparvene kubandanya kubera bahomba. Sibyo? Kubera bahomba. Igituma bahomba nako nuko bataramenya agaciro k'amafaranga. Sibyo? Sibyo? Ndashobora kuguha exercice y'umunota umwe. Sibyo? Wiyumvire guhera muri le 1er janvier 2024 gushika uyu munsi amahera umaze gukoresha wewe. Sibyo? Amahera yaguciye mu maboko yiwawe. Wiyumvire nico wayakoresheje worira wewe ubunyene. No guha iyi exercice. Wiyumvira amahera yagugiye mu mufuko. Sibyo? Wiyumvira amafaranga yaguciye mu mufuko, wiyumvire urabe ni yari. Ugiye kuraba uzosanga warabonye ingene yinjiye ariko ingene yasohotse utabibonye. Sibyo none? Wiuno. Igituma utabibonye ingene yasohotse nuko utazireye remarquer l'argent c'est le pouvoir. Wiuno. Ntibirabashikira ugasanga mu mafamiye tuvamwo no ngaha mwishenga hage bidushikira. Ugasanga umuntu afite amafaranga tuza afite amafaranga yavuze akoroye twese duhakwa gukoma amashi. Wiuno. Wiuno. None ni kubera iki? Nimwe yaje kubabwira ngo ninakorora muzokoma amashi. Ni kubera iki? Ntibirabashikira mu mafamiye turimwo
ugasanga umuntu akiri n'umujene bamuhamagara mutama kubera afise urufaranga. None niwe yababwiye ngo mumuhamagare mutama? Ntibirabashikira mugiye kuvugisha umuntu muzi afise amafaranga ko mu kuvuga muvuga mukaraba? Ntibirabashikira? Kubera iki? Kubera afise urufaranga. Mugabo ntiyavutse ayafise, yayaronkeye aha kw'isi. Kubera iki none wewe udashobora kuyaronkera aha kw'isi? Différence yahabaye gusa nuko wewe yamenye c'est quoi l'argent. Différence yamenye nuko wewe yamenye agaciro k'amafaranga, sibyo? Alors ngomba tuvugane rero point zishika kuri zibiri gusa kuranganya umwanya. Twabonye ko igice ca mbere ca salarié na self employment ko ari sécurité tudashaka kukijamwa, sibyo? Dukwiye kuja muri cyubu entrepreneur, sibyo? Abantu benshi rero nivyo barahera kuri ku salarié, sibyo? Ni bake bahera kuri investissement canke investisseur mu gihe utaba wabisigiwe n'ababyeyi, kuko urumva il faut avoir de l'argent pour investir, sibyo? Rero benshi bahera kuri ya kategori ya mbere bakaje baba entrepreneur, mu nyuma bakadvira vers investisseur, sibyo? Rero nashaka kubagira inama ko mwo kwiyumvira koma entreprendre, sibyo? Kuko niba ushaka reyeruma kuba kwisi uhesha icubahira Imana, utegereza kuba ufise amafaranga. Ko turajana. Niba ushaka ushaka kuba ubuzima buhesha Imana icubahiro, niba ushaka kubaho ubuzima bwubaha Imana, utegereza kuba kwisi ufise amafaranga. Nuba kwisi udafise amafaranga, uzokora icyaha cyo kwidoga. 2, uzokora icyaha cya jalousie, siko twajanye. Kuko umukene nta kindi kintu kimuranga atari kwidoga, nta kindi kintu kimuranga atari kwihebura, siko twajanye. Nta kindi kintu kimuranga atari gusabiriza. Abarundi nabo barayamaze ukuboko gusaba kwa magusuzuguwe, sibyo none? Wewe no. Ukuboko gusaba kurasuzugurwa. Nta hantu uragenda ugiye gusaba amahera bakanakwikawusha, bakanakwinyegeza tujya wewe nta kintu kimugenza atari gusaba. Nta muntu wowe urinyegeza yama yagusabye kenshi amahera, hagera igihe umubonye ugakata ikorosi. Wewe no. Ntibirabashikira cyangwa bishikiro abatwebwe twenyene? Ntibirabashikira mwebwe? Ntago birabashikira umunsi umwe mugahura na message WhatsApp akakwandikira kubera uzi kagusaba amafaranga ntuyishure, ugaprefera kuzo kwiexcuse ngo nayibonye neba. Sinzi ko twajanye. None ni gute twoja ku ntambwe yo ku entrepreneur, sibyo? Ni gute twoja ku ntambwe yo ku entrepreneur? Igituma rero abantu benshi badandaza, ikindi gituma abantu benshi bashaka kudandaza bagahomba canke ntibunguke, nuko hariho ikintu bita l'innovation. Abantu benshi turagira business without innovation, kuvuga turagira business sans innovation. Jewe nkabona nyakubaho hajya ariko arakotesha imvutano n'ibiki, sibyo? Ariko arinjiza amafaranga, nanje nkaca ngenda hajya nkakubitaho. Urumva je viens de copier. Sinzi ko twajana. Ikintu abarundi rero batubwira abandi banyamahanga bavuga dufise specialité no gukopia. No copions, turakopia cyane. Je urumva nje gukora iyi business kubera nabonye uri kurayikora wewe, sibyo? Wowe nawe urumva warayikoze, oliyo rero kubona naronse umukonkura, oliyo yo kwinova kuzana kandi kantu kabijya wirotruva urumva ubwa mbere winjiza amafaranga wenyene, haraje undi muntu akote nawe agira nka imwe wagira, mu yandi majambo mugira mutangure kuyagabura kandi ubwa mbere wayaronka wenyene. Urumva ko ayinjira adasubira, kandi kuko urumva aragabanutse kwinjira, mugaba ama dépenses yo ntiyagabanutse. Wirotruva à certain moment uhobye ukahitamo final mugabo udandaza ntirukimarsha kubera udashoboye kwinova. Okay,
muri business rero bavuga ko l'innovation c'est comme l'oxygène dans le feu. Sinzi ko nakivuze neza. Oxygène dans le feu turatangura icyo arico. Iyo mu muriro umwuka utagumuza umuriro urazima. Sibyo? Muri business nayo nuko iyo ata innovation ihari business iragenda akagerera. Je vous donne un exemple. Hari igihe hashobora kuza akabare gashasha. Sibyo? Bon, nibaza ko ngaha dukizi atawubare tujamo, sibyo nani? Hari igihe hashobora kuza akabare gashasha. Kakavuma, sinzi ko murabibona. Okay, basi dufate tutarakizwa, mwatwaza tubibona, sibyo? Akabare karaza kakavuma, un certain moment, igahera, sibyo? Kubera tukumva ngo kandi hari ngo kavumye, none mwibaza byaba byavuye kuki? Sa? Nta innovation birimo. Umwana w'umuntu rero uko ameze ntakunda la routine. Sibyo? Ntakunda la routine. Ibyo abubatse barabizi, sibyo? Umugore umumenyereza ibintu bya bindi nyene araheba karambirwa. Umuzaniye kandi kantu gashasha, yo menga niho mugitangura urugo. None sibyo gaye. Umwana w'umuntu rero mutegereza kumenya rero muri business miko murakora, mutegereza kumenya none business ndiko ndakora none no innova gute. Sinzi ko twajana. Business ndiko ndakora no innova gute. Est-ce que iyi business kwiyumvira rero business twokora ni en fonction na terrain turimwo, ni en fonction naho dushaka gukorera iyo business twe dushaka gukorera. Siko turajana. Okay, turashobora kuba ata business turatangura gukora. Mugabo umunsi mwatanguye kwibwira business muzorabe muzokwige kuyumvire business mukoresheje ya pyramide de Maslow. Twarayize menga muri inférieur, sibyo? Hariho premier niveau yari besoin physiologique, ni besoin primaire, sibyo? Harimwo se vêtir, se nourrir, se loger, sibyo? Donc rero uzi ko par exemple manger, uzi ko umuntu wese ashobora kukugurira, sibyo? Ndabaha akarorero. Hariho business ubuziti jewe nzogurirwa n'aba bantu gusa bicaye imbere, sibyo? N'izindi business uvuga ati nzogurwa n'aba bantu bose bari ngaha. Business ugurirwa n'abantu bane gusa, cyo kimwe na business yokenera abantu bose. Wowe ubuzi ko ninagenda muri secteur ya nourriture, ya besoin physiologique, umuntu wese arakenera gufungura, sibyo? Icyo ni cyambere. Icyakabiri habasigaye kumenya rero, kumenya kategori y'abantu ugomba kugaburira, sibyo? Kuko hariho bavuga ati aba bazokenera ibya 5000, aba bazojye bya 10000, aba bazojya bya 3000. Wowe ni wowe uca usigara uvuga ati rero nkeneye aba. Mugabo bose umwe wese ku ruhara ariko arafungura, sibyo? Bitandukanye na ya besoin ya kabiri ngo besoin de sécurité. Imwe kugira wiyumvire sécurité d'abord il faut kuba wari, il faut kuba wambaye, il faut kuba wahazi. Urumva tugeze muri ya besoin ya kabiri, bisigura ko hariho ni kategori y'abantu bahimbye bamaze kuramplisa ya besoin ya mbere. Sinzi ko twajanye, sinzi ko turi kumwe. Urumva rero umunsi uziyumvira kugira business uzokoresha iyo pyramide de Maslow, izogupermeta kukugida neza ikwereka ati aha ndashobora gushorerwa, iyi business ndiko ndakora irashobora gucamwo canke nishobora gucamwo. Nk'akarore kwambara, twese turakenera kwambara, sibyo? Habasigaye kumenya ni yahe kategori none ngo y'abantu ngomba kwambika. Sinzi ko twajaye, sinzi ko turi kumwe. Okay, ico rero ikindi cya kabiri, cya gatatu gituma abantu bashobora guhoba byoroshe nuko batamenya gukoresha batamenya kugera les dépenses. Siko turajana. Ndi sûr ngaha ni 2% canke 3% bashobora kumbwira ati chaque mois jewe mfise dépenses zuko noko. We uno. Ni bake bashobora kumenya bakavuga tuti jewe dépenses zanje ndaziplanifya. Ni bande ngaba planifya ama dépenses yabo. Kukwezi. Ukamenya ati kukwezi mfisa ya naya. Super. Okay. Rero
igituma benshi rero banahomba nuko batamenya ku planifia les dépenses. Ucumenya ni okay, niba ndepanse umuriyoni mba ninjijaya, sibyo? Kuko niba udepanse umuriyoni utegereza kuba ufise ibiyakura. Rero kubera abantu benshi rero tudepansa tutaplanifie, twiretrouva tudepansa au-dessus ya mamoye tuba dufise. Ugaca diretrouva tugenda muri chute libre, tukiretrouva twarahombye, sibyo? Duhamagarirwa rero kugira kuplanifia amadepanse yacu. Kuko abantu benshi ngaha turashobora kuba turi aba pauvre, sibyo? Okay, abakene. Mugabo twibaza ngo uratunze. ONU, Nations Unies yaragize ikintu cha seuil de pauvreté. Yereka udashoboye kwinjiza 1.25 dollars par jour uri umukene. Sibyo? Mugabo umuntu wese aziko akonsoma afisa amadepanse arengeye amarevenu yiwe bamwita pauvre chronique. Barimo bizi. Si ufise amadepanse niwashika muhiruze gukarikira, niwasanga ufise amadepanse arengeye amarevenu yawe uzobura umu pauvre chronique. Pauvre chronique umukozi w'Imana ngiraza kudufasha tubwira ibyo ari byo. Umukene agize umukene asha atavaye yahezeyo niko bagita yazingamye yahetamye. Niwashika muhira rero uze gukarikira urabe ko amadepanse yawe ari hejuru y'amarevenu yawe. Mvuze amarevenu turabitarura twese incomes, amarevenu amahera twinjiza. Niwasanga ku kwezi amadepanse ari hejuru ku marevenu umenye deja ko uri umu pauvre chronique, sibyo? Ndiko turajana ujya ciyavuga ati jewe ndimwo ujya mudamu w'inyenye mbonye avuze ngo nawe arimo. Okay, niwagira amakalkule yawe ugasanga amadepanse yawe angana n'amarevenu yawe uzoba uri umu pauvre équilibré. Biko biraza siko turajana. Niwagira amadepanse yawe ugira n'amarevenu yawe ugasanga birangana uzoba uri umu pauvre ari équilibré, sibyo? Hama niwaza gukalkula ugasanga amarevenu yawe ari hejuru y'amadepanse, ayo mafaranga nayasigaye ugaca uyabika ati nzoyagura imodoka ngenderamwo, nzoyagiramo voyage, nzogira iki, uzoba uri umu pauvre moyen. Sivyo? Hama niwafona amafaranga yawe amahera winjiza aruta amadepanse, hama ayo usanga sigara atarayo gukonsoma ugacuza kuyeparnya, sivyo? Uzobura umuki uzoburi kuratanda vers umuhishi. Nca ndakubwira ira kantu uca wongerako kugira ushobore kuba umuhishi, umutunzi. Sinzi ko turajana. Rero ni ngomba ndabasabe mugerageze nimwaza gukora iyo exercice muhira mugasanga amadepanse yanyu ari hejuru kuma revenu, muhindagura ibintu muba mukoze, kuko mufise ibyago aho imbere hariko haraza. Aho imbere hanyu hari flou, sibyo? Aho imbere yanyu ni nkuko umwana jewe ndashobora gusimba ngaho nkasimba, ariko umwana mutoyi ntashobora gusimba aje hari ashobora kuvunika, sibyo? Rero namwe niba amadepanse ari hejuru y'amarevenu mufise, imbere yanyu hari kinogo mushobora kugwamo ubutakivamo. Sinzi ko twajana. Ibi bihe tugezemo ni bihe ibintu byose biguma bidugaruka ku munsi. Mu gihe wowe utabaye ubwenge ngo upanga ibyo upanga, wirotruva ejo hawe hatari sûr, sibyo? Rero umaze niwamara kubiharura ucuza gukalkulira ku marevenu rero winjiza.
udetaya ama dépenses de consommation sibyo les dépenses de consommation sibyo zawe zo ku kwezi sibyo ucugira rero nico bita dépenses ushira muri fond d'urgence sinzi ko twajanye fond d'urgence n'amafaranga wikora ko mu gihe haje ikintu utari witeze sibyo abantu benshi iyo haje ikintu batari biteze baca baja kugurana sibyo sinzi ko twajanye baca baja kugurana hajya kugurana nayo ni signe de faiblesse sibyo je uje kunsaba ideni uba ugiye uba inférieur kuri jewe sinzi ko twajanye sinzi ko turi ku jewe nje kugusaba ideni bisigura ko nemeye kuba munsi yawe kandi ushobora kunkoza icyo ushatse cyose wewe no abantu benshi rero baca baza gusaba ideni kubera fond d'urgence atayo bafise nimwa rero muce mukorikira amarobine yanyu muze kugira ama dépenses de consommation mugire niyo fond d'urgence amahera muzoza murashira ku ruhande yo kwikoraho mu gihe habaye ikibazo hakaca rero mugira na partie mwita épargne iyo épargne niyo muzohera muzokoresha kugira mushobore kuja muri ya catégorie entrepreneur ya catégorie investisseur tiko turajana kuko épargne plus investissement égale nawohera heza épargne plus investissement égale pardon richesse ok reka nongereko nanje épargne plus investissement égale liberté financière sinzi ko twajanye tu épargnes tu investis ton argent génère des revenus ou bien des intérêts ça veut dire que tu es indépendant financièrement sinzi ko twajanye tu kumagaye tu es indépendant financièrement. Alors, tumenye ingene rero ndarangije, tumenye ingene tuza gukoresha amafaranga yacu, tumenye ingene tuza kujera ama dépenses. Reka mu buzima tugiye gutangura, twiye kugurura imiryango y'amafaranga yinjira, hama mu gusohoka naho amafaranga ntace mu muryango ace mu idirisha. Sinzi ko twajanye. Siko turajana. Amafaranga mu kwinjira tuyacishe asha tushake tugure ibya bijyango byose. Sibyo? Mu yandi majambo tugwiza ama revenu mugabo tugabanye amasorti. Sinzi ko twajanye. Abantu benshi twiciwe n'ama dépenses y'umurengera. Sibyo? Amafaranga rero naho wogira ama miliyaridi arayo gukonsoma gusa agenda ijambo ry'Imana hano ngo bugenda ngo akayombekere. Sibyo? N'amahera nayo yigendera akayombekere. Wowe uzoza kwirotruva hari uruvide none byagenze gute? Sinzi ko twajanye. Rero tugwize ama revenu tugabanye amasorti. Sinzi ko turajana. Hama duplanifiye y'ama dépenses. Duplanifiye y'ama dépenses. Ikintu cyatwishe hanini ni kudaplanifiya ama dépenses. Sinzi ko turajana. Abantu benshi rero turadandaza tugahomba kubera rero tutamenye agaciro k'amafaranga. Agaciro k'amafaranga. Je vous donne un exemple imwe hama nce nicara muzoba mukoze. Wewe ugiye ahantu kuramutsa umuntu. Sibyo? Uyu munsi akakwereka katagushuhiye. Sibyo? Mu kukuramutsa akakuramutsa araba hariya. Urataha. Sibyo? Ukibaza ati oya byashitse. Usubiye kandi kwenda kumuraba ntaguha agaciro agaca kwereka ko menga ntiyagukunze ntiyakwishimiye. Uzosubirayo kuja kumuraba uwo muntu? Ngira ntimwanyumvise. Uzosubirayo n'amafaranga rero nuko ameze. Araza mu mufuki wawe ukayaronka
ubwo nyene akabona urayakuyeyo uyasize mu bindi bintu rimwe akagaruka kandi sibyo akabona uciye depansa nta mugambi ufise wo kuyagumana aravuga ati ujya muntu ntankeneye ujya muntu sinzi ko twajanye aravuga ati ujya muntu ntankeneye reka nigire ku bantu rero bazi kumbungabunga tugaca twiroturuva rero amahera hari ahantu hamwe yigira twebwe akaduca kari transite gusa siko twagiye twebwe akaduca kari transite tukibaza ngo none vyagenze gute kumbe ni twebwe tubifisemwo uruhara yaraje umunsi umwe yadutumbeye sibyo tuyafata minenegwe aragenda imbere yuko misi yose muzobanza kudepansa imbere yuko umunsi umwe muzobanza mukikura n'uruhera rumwe mu mufuko uzobanza ubaze est-ce que c'est urgent et c'est important sinzi ko twajanye iki kintu ngomba ngure c'est urgent et important erega hari abamama benshi bigira muri ville bahuye n'umuntu afise ikirato ciza agaca ubwo nyene puf agaca yigurira ntiyari ya planifier dépense sibyo ugasanga vyari important kugura ico kirato mugabo ntivyari urgent sinko twakanye rero umunsi muzoba mugomba kudepansa muzobanze mwibaze c'est important et urgent musanze biri important et urgent muzogura ico kintu umunsi muzosanga biri urgent mais pas important cyangwa se muzosanga biri important mais pas urgent il faudra planifier iyo dépense biri important nivyo mugabo ntivyihuta urashobora guplanifier iyo dépense ati ayo mahera nzoyakura handa kigure ukazosanga biri non urgent et non important c'est pas la peine yo konona mahera yawe kuko amafaranga c'est le pouvoir umenye à chaque fois ufasha amafaranga ugaha umuntu ni pouvoir ubumuhaye kandi un jour ishobora kuyikoresha contre toi umunsi umwe natashe muri vacances hari muri 2014 hajya utashe muri vacances uye kwishuri nyene muri vacances abantu bose baraza ncorera bon hagiye urumva batwita kera ngo abakam from sibyo ubu babita ba diaspora hama umuntu umwe ndagenda twarahura nka mwadimire sinari bwamenye agaciro ico gihe ntabyo nari bwamenye ndamuha umunsi uhiye asororera 10,000 20,000 umunsi umwe umuntu aransaba 10,000 bon comme d'habitude ndamuhaye bon ndigira ngarutse muri vacances 2016 ndamubaza uri mu biki ngashambira ngo bunga ndi occupé mfise kenshi ambwira ngo asigaye afise ngwiraro ry'inkoko nibiki byose ndavuga sinzoza kuraba nsanga afise inkoko nyinshi ndabaza none wewe ibi wabishitse ko gute ashambira ngo uri ku munsi wigeze ku madimire muri 2014 ndavuga byagenze gute ngo naciye ngura nk'uruduswi ngo tungahe ngo kamwe karapfa turavyara ndagurisha ndagura nagenda ngurisha ngo nivyo byabaye ibi byose ya dimire nchani ukamadimire natanze kijya gihe nshandabi iraro nanze ry'inkoko mba mfise ndavuga ati waramenye agaciro k'amafaranga naguhaye pouvoir ntabizi reka ndabashimire rero namwe rero mufate ko amafaranga nabo ba 5,000 sibyo murakoze cyane naho hoba 5,000 mutanze c'est le pouvoir que vous donnez akaraka sinzi ko twajanye naho yoba 1,000 mutanze muhaye umuntu ni pouvoir mutanze tumenye rero ingene dukoresha pouvoir dufise Imana iba yaduhaye mu gihe tukiri hano ku isi mu izina rya Yesu amen dukomere Imana amashi menshi cyane